Abakozi batashoboye guharurirwa ibijanye n'uburusho hamwe no kuduza amapete yisunzwe itegeko ryo muri Mukakaro umwaka wa 2022 ryerekeye abazituriwe uburusho no kuduzwa amapete kuva mu mwaka wa 2016 gushika mu mwaka wa 2022 vyaratorewe inyishu vy'imfata kibanza bishikirizwa n'ubushikiranganje bujejwe abakozi n'akazi. Ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi bwarakoze isekeza kugira bumenye abakozi ba leta batazituriwe ubwo burusho busanga bangana n'igihumbi n'679 muri abo abarenga ibice 80 kwijana baratunganirijwe muri uko kwezi kwa 2024. Turamenyesha ko abakozi 132 muri abo 1679 twari twatunganije twasanze bari ku rutonde rwatanzwe n'umugwi wakoze rusansuma mu bushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi bakekwa ko batari ku kazi, ari naco gituma abo 132 imishahara yabo yahagaritswe muri uku kwezi. Iruhande y'abo bakozi ba leta twatunganirije mu kuziturira uburusho no kuduza amapete twaratunganirije abasubijwe mu kazi bavuye mu karuhuko ko kwiga canke mu yandi mabanga hamwe n'abakozi ba leta bari bisanze ku rutonde rw'abashizwe mu zabukuru hataragera. Urugero tugeze ko rurashimishije kuko amadosiye agera 3,158 yarakozwe muri uku kwezi kwa 2024. Beneyo bakaba bazoronswa agahembo kabo. Tuboneyeho akaryo ko kumenyesha ko ibice 20% bisigaye tuzosozera igikorwa cyo kubatunganiriza muri uku kwezi kwa kabiri. Kuko abakozi b'ubushikiranganje bw'abakozi n'akazi bariko barakora imisi ndwi ku ndwi ntibahengeshanije bariko barakora, mbere n'abari mu karuhuko twabaye turabahagarika. Naco gituma dusavye ko abazosanga batatunganirijwe muri uku kwezi kwa mbere batorinda kuza kubaza kuko ivyabo birazwi kandi uku kwezi kwa kabiri niko tuzobiherezako. Ariko kandi abakozi 1,504 barakekwa ko batari ku kazi. Tuboneyeho kumenyesha abenegihugu muri rusange n'abakozi ba leta na cane abakorera mu bushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi ko urusansuma rwakozwe muri ubwo bushikiranganje bufashijwe n'abahinga bashizweho n'ibiro by'umushikiranganje wa mbere wa Republika y'u Burundi rwashize ahabona abakozi bashika 1,504 bakekwa ko batari ku kazi. Muri abo abagera ku 1,405 nibo bahembwa biciye mu bushikiranganje bw'abakozi n'akazi. Twasanze muri abo bahembwa biciye mu bushikiranganje bw'abakozi n'akazi twasanze abakozi 296 bari bamaze guhagarikwa, imishahara yabo yari imaze guhagarikwa ku mvo zitandukanye. Nico gituma abakozi bashika 1,109 basigaye kuri urwo rutonde rw'abakekwa ko batari ku kazi twabahagarika imishahara muri uku kwezi kwa mbere. Umushikiranganje w'abakozi n'akazi akaba yarangije ico kiganiro amenyesha ko abakozi bosanga barahagarikiwe imishahara mu kwezi kwa mbere ariko bari ku kazi boca bitura umugwi wakoze rusansuma. Uyo mugwi nawo ukaburi mu biro vy'umushikiranganje wa mbere.